mugikuyo kuva ku mezi 6 gushika myaka 15 mubanyarukane nyano mugikuyo. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatanguje indwi yahariwe amagara meza ku bavyeyi n'ibibondo. Indwi yatanguye kuva kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 21 mu Kakaro umwaka wa 2020 ku civugo twese hamwe tuhagurukire rimwe duteze imbere amagara meza ku bavyeyi n'ibibondo twongere twikingire ikiza ca coronavirus. Aho twagiye turaca hatandukanye, aho ni nko muri zone Muyira kugacimbira Kibasu, kugacimbira Jimbi, kugacimbira Muhana Mbogo, Kavumu n'ahandi. Twahuye n'abavyeyi bibungenze ndetse n'abana bamaze kuva guhabwa incanco, amavitamine n'imiti y'inzoka. Abandi nabo twabasanze aho bariko baratangira izo ncanco, baba abajejwe intwaro ku mitumba no ku bucimbiri, baba baremesha kiyago canke abavyeyi ndetse n'abana twaganiriye barashimira Reta n'ubushikiranganji bubijejwe babegereje izo ncanco ku mitumba. Akimana Francine ni umwe mu bavyeyi bo kugacimbira Kibasu, zone Muyira, ni muri komine Kanyosha, intara ya Bujumbura. Oya kimwe gusa kubera bijya binini biradufitiye akamaro mu bana bacu. Nwa haragi usanga nk'umwana gwaye uburyo kugasanga baramuhaye ikijya kinini, kenshi usanga afise ubuzima bwiza kubera bijya binini baduhera abana, najya mama baduhera abana biradufitiye akamaro karekare. Urabona twarinda kuduga nk'iyo kumuyira canke tukagenda mu ruyaga, ariko ubu n'ukuri maradufashije ubu bidusanga hafi nk'ubu twe ni ngaho. Urabona ntitwiga turagira urugendo rurerure bidusanga ku mbuga. Haraho vyahora bishikara mu gasiba kubera nibo beshi basiba kuko agiye nk'akabi uduze hariye wasanga byaheze bashavuga ngo imiti tuzoyizanejo kubera mubona ubuzima ari hatari hari gihe usanga nk'umumama afise akazi yikorera kamisi yose acavuga ati cenda bihevye ushobora guheba ivyo abana barara kuza kubirondera usanga arabivuye mugasanga nk'umwana aracererewe nkuko kunwa iyo miti. Suwo gusa n'abandi bavyeyi barashima bakongera bagakenguruka igikorwa c'abajejwe intwaro n'abaremesha kiyago. Batugiriye neza, batugeza kuma bidusanga ngaho hafi kuko twara usanga tuduze nk'iyo kwipera no twagenda kubironka cyangwa iyo kwikoreje asanga turaruha mu turagenda ariko turabishima ko byabereye nyine batumbi wacu. Zagenze neza, twabonye batuvuriye abana neza uko badusanze no kumbuga tutiriwe turagenda. Iyo twahora tugenda nk'ari ya ruguru kumuyira twahora tugira ingorane zihe, twahora tugenda kwa muganga hari ya ruguru kumuyira canke uwo mugambi w'ururukingo nyene w'ururucanje hageze twahora tugenda hari ya ruguru kunutse kubangateri canke kuipera no twahora tugenda. Naho abenshi bitabiriye ico gikorwa, hari abandi bana bavuga ko batamenye ivyerekeye iyo ndwi yahariwe amagara meza ku bavyeyi n'ibibondo. Kubera kutagiye ntavyo wamenye, abavyeyi ntavyo bakubwiye, wowe uriga nta binini baguhaye ku ishuri. Abo mu ntwaro baratubwira uko ico gikorwa cagenze, abacitabiriye nuko bahimirije abanyagihugu. Nibazonkiza Felix ni nyumba kumi wo kugacimbira Jimbi. Akarusho kabaye igihe badusanga ku ngo zacu abadufasha biratuma uwo muntu natwe duhimiriza anyaruka kuvyumva kuko twese turegeranira ahantu mu kuronka inyigisho cyane mu gufashirizwaho. Ico gihe bamusanze ku mbuga ateza kwivuza nashaka kwanga. Abagabo barabitahura na cyane cyane ku gihe turimo n'ikimwe twavuga cibihe bigenda byihindagurika, abantu baratahuye by'ukuri kuba ingwara ari nyinshi kandi zivyaduka. Nk'akarorero nka jempere yiwanje abana kare ntagira ibintu kuzanda bashira ku ncanco baragwara cyane. Mugabo no munsi nta bigwaragwara biguma bibaza ko vy'ivyaduka. Hariho agasama katera abana ivyo ubu ntibibaho. Uko rero vyagiye biraba abantu babona by'ukuri abantu bakingije abana bigenda neza, abantu barushije kuvyiyumvamwo. Abana abakabo rero no munsi nitwe tubabambera ahubwo mu kubwira abakenyezi kugira bajana abana kubakingiza ku ncanco kugira ngo bikunde duce kwikingira izo ngwara zizaziraza. Igihe umwana kingiwe ingwara igihiza ntikimufata kibiriraho ya nico gituma ubu abantu bose baravyita kuja gukingiza abana. Atira amagara y'abana bo ngaha yifashe neza. Aha, amagara y'abana ba hano hariho uruhande tubona ko twovuga ko yifashe neza twisunze kahise.
mugabo kandi hariho n'ayandi magaruza gusanga atifashe neza kuko by'ukuri ubuzima tubaho buragutse cyane. Umuntu ashobora kubaho mu buzima aguwe neza, umwana akaba atagwaye ingwara z'ibyaduka mukaba akabashonje na karorero. Ibyo biratuma umwana aboneka nk'udafite amagara meza kuko ifunguro ntiyayiraboneka. Mugabo kubijyanye n'amagara mu by'ingwara bimeze neza. Mugabo ugasanga umwana aragoye kubera icyo kibazo. Ingorane abana bo ngaha bafise niti. Ingorane abana bafise no kudafungura neza, icyo novuga ko ari cyambere. Ego kudafungura neza ugasanga umwana by'ukuri ntafungura uko bikwiye ndetse no kwambara ntiyambara uko bikwiye kubera iki ibihe turimo. Ivyo rero bigatuma umwana agaragara nk'ubayeho nabi kandi by'ukuri yariteza ko abayeho neza. Imvugo ni imwe kwa ntaho mvukiye Deo arongoye agacimbira ikibazo. Byari bitunganijwe neza kubera ko akakamo bakaduteye kugira ngo dusansibirize abana bakiri bato baronke iyo miti. Hariho amama y'intuze y'imiti y'abana bamaze iminsi mikeyi n'amama y'abana bisununuye bakuze kugera kuri iyo myaka 14 n'amezi 9 akaba n'ibinini bagenda barabaha kimwe kimwe. Reka byagenze neza kuko nta uwazanye umwana wiwe ntiyakwidoza ahubwo babangutse kuko nari nababwiye ntisaha imwe yo mu gitondo babe bari ngaha ku mukuru w'umutumba. Umukuru w'umutumba kuko yavuga yuko isaha 2 yuko nawe yatumiwe mu nama mu Ruyaga baranabikunze mbere. Uravye abantu bari ngaha muri ico gitondo bari benshi cyane mbere kwanza niyo saha y'umukuru w'umutumba yari guhaguruka isaha 2 byanatumye agenda mbere kwanza mu masaha arenze. Pio Ndikumana arongoye agacimbiri Muhana Mbogo asaba abavyeyi guhimiriza kugira ngo ntihagire umwana numwe azosigara ataronse izo cancu. Abana bitaba ariko abavyeyi babo urabona muri intara y'Imbo abantu bose bazindukira ku mirimo. Aha rero harimo agahaze kubera abavyeyi batanu naje ntibinezeye. Rero ku munsi w'ejo ndahimiriza abavyeyi nta mwana azoza ngaha atazananye n'umuvyeyi wiwe kugira umwana nyina amenye imyaka umwana wiwe afite. Aha rero harimo agahaze kubera abavyeyi babo bataboneka. Aha rero natwe tuhiriwe tubishije ko muri ngaha naba bakabaze gutanga imiti bagomba abana banyina babahimiriza hagira umwana agenda ataronse. Zimwe mu ngorane zibonekeje aho gacimbiri Muhana Mbogo ni nk'abana wasanga baje baherekejwe n'abandi bana bigatuma bayoberwa n'imyaka yabo. Yego turagira ikibazo kuko abavyeyi bo ngaha twashoboye kugerageza kugira tubarondere usanga ko bagiye mu gisagara ngo kurondera cyo bashobora gufungura hanyuma tugaca tugira ikibazo c'imyaka abana bafise kubera baba baje ari batoya. Mugato ico dukora tuca tugerageza kubaza abavyeyi bashoboye kuza canke abana bakuze bakuru babo tukabakorera kuri iyo myaka baba tukiye. Natwe tukagerageza tukaraba igikuriyo c'umwana tukaraba yuko atashobora kuba batagenze. Umwe mu bavyeyi yari yizaniye umwana wiwe akavuga ko uko ari ukutitaho ibibondo. Ni kutitaho amagara y'ibibondo byabo. Je kintu bahanura nuko boza baritaho amagara y'ibibondo byabo kuko kuba leta yageze akakiro ni kuneza yajewe umuvyeyi ni kuneza y'ibibondo byanje. Ni kuvuga rero abo bantu bakwiye nabo kubishiramo umwete naho boba bafise bibatangira umunsi umwe ndibaza kata noneho nta nisaha ngaho umuntu hamara ndibaza katasho bwonone. Hagabimana Jacqueline muganga ajejwe kugenzura ivyo bikorwa ku bucimbiri butanu aribwo Muhana Mbogo, Jimbi, Saro, Wakibuye na Kavumu aratubwira uko ico gikorwa kiriko kiragenda n'abahabwa izo ncancu. Ibikorwa biriko birahabera hariho ugutanga ibinini bita bendator hanyuma na vitamine A. Izo vitamine A ziri kubiri za 100 ml batuvuga na 200 ml. Batwitanga ku myaka. Hariho izo za 100 ml zifata abana bafise amezi 6 gushika kuri 11. Hanyuma
za desamerinite zifata abana bafise umwaka gushika ku myaka 5 abariko bahabwa ibinini ni kuva ku mwaka gushika ku myaka 14 mugabo abana batiga kuko abiga bararonkeye kw'ishuri twongeye ko kuri ibyo binini birahabwa abakenyezi bibungenze. Umwe mu baremesha kiyago Nduwimana Joseline avuga ko bahura n'ingorane zitandukanye iyo bariko barigisha abanyagihugu akagira kasaba ko boronswa ibibaranga. Mbere na mbere bobanza bakaduronsa ibikoresho bakaturonsa amabaje aho duciye bavuga ati urya arasanzwe akora akazi aka kuko hariho benshi naho uriko uragenda uvuga jejwe iki nkora iki baca bakutuka bakavuga ati ntitukuzi canke ivyo nivyaduka bishaka kutugirira nabi. Kenshi niho turiko turagenda rusansuma mu ngo birabe dutera intambamyi nini cyane, hariho abatwirukana, hariho abatwemerera ko tuyaga, cyangwa turiko turagendera ingo, hariho abatwemerera ko tuyaga n'abatatwemerera bivanye n'uko batubaza ngo twereke ikikuranga. Mwomenya ko inyuma yo gutanga izo ncanco n'ibinini vy'inzoka ku bavyeyi n'ibibondo, abaremesha kiyago bafatikanije n'abarongoye imitumba n'ubucimbiri batanga inyigisho zerekeye kwirinda ikiza c'umugera wa corona, inyigisho zizomara imisi 3.